Amahoro kuri mwebwe mwese mushima kudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi duhera kuri zimwe mu ngingo ziyagize. Ubushikiranganji bujejwe uburimyi n'ubworozi buramenyesha ko ibiciro vy'ifumbire bitadugijwe bagahamagarira abarimyi kuyirihira kuva kuri uyu wa kane bashira imbere kandi ibiterwa binyaruka kwera muri ririma ry'ici. Mu ntara ya Cibitoke haravugwa umuntu umwe yapfuye abarenga 10 barakomereka bivuye ku isanganya ry'uruzi rwisutse mu kinogo bimbamwo inzahabu ku mutumba Gafumbegeti muri komine Mabayi. Abanyagihugu bagasaba ko abo bimba izo nzahabu bobikora ku murango habona mukanya nido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa bamwe mu banyagihugu barangurira imirimo mu gisagara ca Bujumbura baratangazwa no kubona amatara guma acikagurika kandi badasiba kuronka amasango y'inzego zitandukanye kwico kibazo kigiye kuva mu nzira ababeshejweho n'imirimo isaba umuyaga nkuba ngo bakorera mu ruhombo kuko bamara umwanya munini batariko barakora. Gatoni turakora. Nta kimwe turakora twazindiye hano isazi 2 mugabo nta kimwe turakora. Yatononera cyane kubera ko muri rusanga akazi dukora ni gasaba umuyaga nkuba umwanya wose. Turahomba rero turahomba cyane kubera ko ubuzima bwacu bushingiye nyene ku kazi kacu kandi urumva ko kazi tukakora dukeneye umuyaga nkuba. Iyo stafise rero dutekereza guhomba. Dusaba ko tworonka umuyaga nkuba kugira ngo umuntu ashobore kubandanya ubuzima atari uko urumva ubuzima burahagarara nyene canke bukagora. Twebwe nk'abakozi ba Love Salon ikibazo duba dufise keshi mu bisanzwe twaragerageje kwiyaranje turagura amamashini dushariza turagura groupe ariko apare y'ivyo urana groupe nk'ubu nta bitoro dufise hama urabona ukikagurika k'umuyaga nkuba bishobora kutwononera amapareye kugira zara aracika genda garuka kikagaruka apareye ziracokoka usanga zirononekaye urumva ntugo ugikoza akazi kawe neza nkuko bategerezwa kubikora kubera byinshi urabona mu gisagara bikorwa n'amatara bikorwa n'umuyaga nkuba hama mu gihe ibyo byose bihuriye ku mwanya umwe urumva ko natwe tuca duhomba cyane gose Regidezo nigerageze nyene irabe nimba ari abakozi badakwifise nimba ari ibikoresho byashaje bimeze nabi bavuge ico abantu bakora hama rero igikenewe cyose nuko hoba ababijejwe bakabivuganako umwe wese mu gisata ciwe akamenya ko akimerita akakora nkuko yategerezwa gukora. Iyo umuyaga nkuba gumyo cikagurika urabihungabanya cyane gose kuko abantu dukora imirimo mito umuyaga nkuba uradufasha. Rero nk'akaroro nka jewe ndumutaye iyo natanze rendezvous ku mukiriya amatara gacika yampuze yose bankimuhaye ku gihe kubera ko siba nayimaze gaca bituma rero umukiriya yidoga. Rego yo umuyaga nkuba ucitse akazi urumva nyene kaba kahagaze kuko keshi mu bisagara hanini heshi dukoresha umuyaga nkuba. Rero twebwe nk'abene gihugu tugasaba ko badutunganiriza tukaronka umuyaga nkuba ku gihe hama ubuzi bwacu bukabandanya. Kuri ico kibazo mushikiranganje hajejwe amasoko ntanga nguvu hamenyesha ko ivyo byose biriko biva ku mihora ishaje cyane mu gisagara ca Bujumbura nuko abakenera umuyaga nkuba bagenda bariyongera. Mu kiganiro c'abashikiranganje ba leta n'abanyagihugu mu ntara ya Makamba mu mpera z'ukwezi guheze yashikirije ko urugomero rwa Rusumo Force vyari bitekanije ko rutanga umuyaga nkuba rwagize ikibazo akaba yari yatanze umwizero ko ico kibazo kigiye kugabanuka
bitanguranye n'uko kwezi turimo. Bwa mbere nagira menyeshe abenegihugu ko cikagurika ry'umuyaga nkuba riva ku mvo zibiri. Imvo ya mbere ni umuyaga nkuba ubuhari bitewe n'abawukeneye uko bangana, ugasanga umuyaga nkuba ni muke. Hama iyindi mvo ya kabiri ni ugusaza kw'imihora ijana umuyaga nkuba ku benegihugu canke ku banywanyi dufise. Hanyuma ivyerekeye vy'umuyaga nkuba uvuga ko wari muke uravye abawukeneye, nomenyesha abanywanyi yuko umuyaga nkuba twariko turarondera, hari benshi bari bazi yuko tumaze kuronka umuyaga nkuba wa Rusumo Force umaze kwinjira mu mihora dufise. Umuyaga nkuba uva ku rugomero rwa Kabuya 16 Kaburano 16 ko nawo twaba tuwufise. Hanyuma twaba dufise kandi n'undi muyaga nkuba wo tuvuga ko wo wiyongereyeho kandi uri kurakora, umuyaga nkuba uva ku rugomero rwa Ruzibazi. Uko imeze nuko nivyo mu minsi heze rugomero rwa Rusumo Force imwe iduhereza umuyaga nkuba ibihugu bitatu, igihugu cyacu Burundi, igihugu ca Tanzania n'igihugu cy'u Rwanda. Ibikorwa vyasa nk'ivyaheze, baratwizeza baraheza bashira umuyaga nkuba mu mihora kugira ngo tugabure uwo muyaga nkuba. Ariko rero ivy'ubuhinga ntabwo bisezerana, byarahavuye birononekara. Mugabo ubu turiko turavugana, twavuganye nabo nuko ibikoresho byaravuye mu Budagi aho byakorewe, bariko barabikora ku buryo muri iyi ndwi itangura dushobora kuba twaronse urugomero rumwe, kuko muri urya rugomero hari amamashini atatu. Imashini ya mbere zose bayishiramwo, hama batesti ya kabiri nayo bayishiremo, n'iya gatatu byumvikana bari ku kivi. Ico gihe bizodufasha kongereza umuriro dusanzwe dufise muri uwo muriro kugira ngo abanywanyi bacu boroherwe icikagurika rigire gute rigabanuke. Ababwiye kandi ko hari yindi mpamvu ituma haba icikagurika, ko ari ugusaza kw'imihora na cane cane iki gisagara ca Bujumbura. Nobabwira ko insinga ziduhereza mu banywanyi umuriro zica mu kuzimu. Izo rero zakozwe mu 1960 na kangahe. Murumva ko gushika uyu munsi ni ngombwa ko biba vyarashaje. Ariko rero turafise umwizero mwiza cyane ko twararonkeje amafaranga kandi ivyigwa vyarakoze byo kugira ngo tugire gute dusubiremo uwo muhora. Nyakubahwa Mushikiranganji, hamaze igihe kinini hatangwa umwizero mbere n'abarongoye jizo bakumatanga umwizero twakwizera ko ari ntabanduka canke naho nyene hacari gukekeranya. No mwizero ntabanduka ko nababwiye ko hariyo n'ibimenyetso biboneka. Mu nama Mushikiranganji twaremeje amafaranga agiye kuja muri ico gisata, amafaranga atari make azoza gufasha uwo muhora kugira ngo dushireho umuhora mushasha, kongere kandi twagure n'abandi badafise umuyaga nkuba bawuronke. Mu gisata c'uburimyi naho ubushikiranganji bujejwe uburimyi buhamagarira abarimyi gutangura kurihira ifumbire kuva kuri uyu wa kane igenekerezo rya 11 mu Kakaro. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere, Dodiko Prosper aramutswe ubwo bushikiranganji akaba yanamenyesheje ko igiciro c'ifumbire kitadugijwe. Ahamagarira kandi abarimyi gushira imbere ibitegwa binyaruka kwera muri iri rima ryici. Twagomba tumenyeshe abarimyi yuko iriha ry'amahera ajya basigaye bimwe twita mu kinofu paiement disorder yuko bizotangura kuri uwa kane igenekerezo rya 11 mu Kakaro. Ico gihe kikazorangira itariki 10 Nyandagaro umwaka nyene. Kandi rero ico kiringo tuvuze cyo guhera kuri uwa kane kizoca gihurirana no gutanga ifumbire n'ishwagara aho bari basanzwe babitorera. Ibiciro by'ifumbire twagomba tubamenyeshe yuko n'ishwagara bitahindutse, ariko kubona bitahindutse so kugwa yuko byagumye ibiciro ku isoko ari bya bindi nyene, kuko murabizi yuko ibiciro cyane cyane biva ibintu dukura hanze, ibiciro biraza biriyongera. Ariko leta yacifata ingingo yuko ibyagiye biriyongera ko byose leta izoca bifata mu minwe kugira ngo umwene gihugu agume yoroherwa.
Ubushikiranganji busabye abarimyi kongereza ingoga mu kugwiza umwimbu na cane cane kwitaho ibiterwa vyera kare. Aha turafatira nko ku biterwa vy'imboga n'ibindi biterwa bazi yuko bisanzwe binyaruka, kuko murazi yuko muci ari irima ryerekeza kwirima rikomeye ry'agatasi. Kubijanye n'isekeza rigira kabiri ryo kwegeranya intete z'ibigori, uwo mushikiranganji avuga ko kizohera nako kwigenekerezo rya 13 ku kwezi, iriha naryo ritangure kwigenekerezo rya 15 uku kwezi nyene. Ubushikiranganji buribukije ko igihe cyo kwegeranya umwimbu w'ibigori kizohera kuri uwa gatandatu, hazoba rigenekerezo rya 13. No kuvuga yuko abarimyi bose twahamagariye kuzana umwimbu kwa gatandatu tuzoba duhejeje. Kwiyegeranya rya mbere muravyibuka twegeranije itoni zirenga ibihumbi 36. No kuvuga itoni ibihumbi 36 n'ibiro 53. Ico ni kiringo ca mbere kandi izo toni zose zaramaze kurihwa, ariko muravyibuka ko twace twugurura ikindi kiringo ca kabiri hoho tutariha, twavuga tuti babanze babizane tubone ibihari hama tubone amahera akenewe. Gushika rero izitariki kuri ico kiringo ca kabiri baramaze kwegeranya itoni zirenga ibihumbi 32, no kuvuga itoni ibihumbi 32 n'ibiro 683. Ivyo rero nivyo bitarariho. Aha rero hazoca hiyongerako ibyo bariko bareganya uno munsi gushika kuwa gatandatu. Nico gituma rero twaciye dufata ingingo yuko guhera kuwa mbere niho tuzoca dutangura kubariha ibyo bigori begeranije. Amasanamu y'umushikiranganji ajejwe uburimyi tuyakesha bagenzi bacu ba Mashariki TV. Mu gusozera no makuru naye babwiye mu ntango yuko umuntu umwe yapfuye 16 bakaba baremvye bivuye ku isanganya ry'uruzi Rugogo rwisutse mu kinogo bimbamwo inzahabu ku mutumba Gafumbegeti ni muri komine Mabayi intara ya Cibitoke. Iryo sanganya rikaba ryabaye mu bucagucagu bwo kuri uyu wa kabiri. Abanyagihugu barasaba mu ntumbero yo kubakingira yuko ico gikorwa cohora gikorwa ku murango habona. Tubakurikire. Ibintu byo kurondera inzahabu ntivyoroshe, niyo mpamvu akeshi uzusanga nk'umuntu umwimvyi mu gihe ariko ararondera inzahabu ugasanga amafaranga aronse yose arayafunguye, ni kubera iyo aba yakuye hataba horoshe nawe nyene aba yavuye ahantu hatari ahantu haba horoshe. Siguro biragoye kabisa, igitomba iragoye nk'akazi niko dusanzwe dukoreramwo kandi niko dusumiramwo. Ndumva nk'imaze kuba rero umva nyene niyo gitanda ahubwiye ati burya kigutegeye kunda kiba cyagushikiye, kuko burya akazi kose umuntu akoramo niko kamwica. Turabona yuko amapombo ari karavoma beko bakuru kwashoboze kose kujya amazi akame kujya tuko yogerete ukuntu bova yonyene. Twese dufishe intuntu ku mutima yishi cane, babikoze mu myaka myinshi cyane. Ingorane bibaho ku mpanuka isanzwe zibaho, imodoka urayigenderamwe ikakura isanganya mu modoka, ariko ibi ntabwo byakunda kugira isanganya cyane, uretse niyo mpanuka yayo mazi nta ikindi kire, kuko nta misozi ikunda ko bifatira ngibicire bararonse barafise uburyo babikora. Ingaruka mbere ahari mugabo gusa kuko nta kundi bari bugire ushobora kubikora kubera nta kundi ari bugire. Wasaba yuko bategetse bo bashira ko amategeko ibintu kibazo cyo kwimba mwijoro bakagihagarika, bakazorondera kuzuba yagu umusozi wamwicira kuzuba agasigara bavuga ati ntacyo aguye kuzuba ntamonye turamushakisha tumubuze turaheba. Naha makuru twari twabateguriye duciye tuyasozerera. Ndashimiye bagenzanje bamfashije kuyatororokanya, ndabashimiye namwe bwe mwese mwafashe umwanya wo kudukurikira. Ndabifurije kubandanya muhimbagwa n'ibiganiro byacu.